ibyo byaribonekeje kuva ku ntwaro y'icami uburundi bwaraterwa ukivuna hagira indani mu miryango intwaro zigaseruka haza abakoloni abarundi bahagarara neza mu rugamba atari ibigwanisho rutura bafise. Nihaba harabaye amagume hakaba ingorane muri iki gihugu cyacu n'amajambo amwe bagiye baraduteramwo acatuma tugira uwundi mutima. Mwari muzi ko mu Burundi habaye apartheid kandi turabarundi nta numwe arigira yiga ngo araba ati mbega ivyabaye mu Burundi bitaniye n'ivyabaye muri Afrika y'Epfo. Apartheid nagiye ndasoma neza ibitabo ndasoma ivy'amategeko ndaraba insiguro zimwe apartheid ni kumira y'ubwoko uko ubishize mu mategeko institutionalisation yikumira ry'abene gihugu mu gihugu. None twebwe mu Burundi ntihabaye itegeko rikumira abarundi igice c'abarundi itegeko ryabaye mu 1925 arrêté Royal umwami w'Ububirigi yaragize itegeko ubivuza cyo bavuza amacakuri mu gihugu n'ubutegetsi ubwami butegeza gusambuka ndanka bikunda urasambuka igihugu cyamagisambugwa n'abari mu nzego z'igihugu ntihagire uzobesha abari mu nzego z'igihugu bakabifite mu ruhara ntangwa gishobora kuba mu gihugu nico twarabavuga ntangwa nizosubira mu Burundi je igihe nzobangiriyeho ntangwa nizoba mu Burundi baraje bagira iryo tegeko mu 1925 bagira itegeko rikumira ko mu gihugu atamuhutu n'umutwe bazotama umutwe w'ijanavuga muguno munsi rero bagiye babona ubutegetsi busede maze kuzana demokrasi abarundi bose biyumva cyatubabase babo kuko ntizumvikana niba barakuri Burundi babubona gufata bakica ibihumbi n'ibihumbagiza 72 bakabahamba bakabanyegeza mu mafosse commune bikaza kumenyekana ubu iferaba kwica abantu nk'abantu gasaka ikinogo kimwe cyabemo abantu ibihumbi kimwe hakaba kabeze n'ingoma kwinzego z'igihugu zijejwe gukingira abantu hari aho twarumvise leta iri kwikingira bajya abantu bishwe iyi batari yabikoze byari kunyegezwa leta kimenye aho bahanzwe nuvuga ko inzego z'igihugu zari zizi neza zirabinyegeza nta genda musoma ibitabo byose ingene jenoside yitwa jenoside irategurwa igashyirwa mu ngiro n'inzego z'igihugu atanzego z'igihugu ntibikunda ni nk'uko baduhera bakavuga ngo ingorane ngo zari hagati y'abahutu n'abatutsi mu Burundi nta muntu ararana umusundi uretse ko mu Burundi bagemuranira irya wowe ibyawe bitaguye kwera hakiri kare wacushira umubanyi ukagenzana agakoko uti nawe umiriza ibiharage jewe nasoromye raba ibi bintu byo kwibarutsa umuntu umukenyezi yibarutse inshuti yo zifata ikagera ababanyi twe twari dusanzwe turi abantu tudakumirana dusangira kabisi n'agahiye uvyaye amahasa ho baravuga bati none yo bosa wenyene atariye reka tugemure bakamara amezi bagemura imyumvire umuntu inkuba yakubise inkazimu ukaza wumva ngo gushumbusha bakagushumbusha. Iyo societe yacu yari societe imeze neza cyane ntawe yibakaniza je nkakiya kintu cooperative kubona zari zihari imbere y'umuzo w'abakoroni vyerekana ko abarundi twari imiturumwe ikiriri kumva yuko nyamwigenda gatari n'impeshi bakaja hamwe bakarime uno munsi bakarima kwanaka ejo bose bakahundara inzu nta muntu n'umwe yirukaniza n'ubatwara abantu ini n'ikimenyamenya nuko abazungu baje abadagi abarundi baragwanije imyaka indwi yose bakoresha imiheto abonye abarundi n'abahizi kabisa mugabo ndababwire rero ingene twende dukwiye kuba maso uwo mbwira ingene intwari ya mbere muri Burundi eho bihome ntibigere bamukana
uno munsi bashaka yuko rero dutwarira ku matwara yabo sere definitive demokrasi ikavuga itumwe n'igihugu arafite ijambo ubumenje kuko uri kutwarira ku matwara abo bakoroni batuzaniye mugabitegereza guhinduka je ndakunda gusoma kandi ngiye kwandisha amarangiza ndakunda gusoma ndabereka ibintu birebire narigeze kubabwira ingingo jewe navuga nti je umuvuga ngo amuranye ngo kubera kuri kurabana ubara n'ikisoda cy'igihugu jewe nasomye ijya declaration universelle des droits de l'homme de 1948 soma muri préambule paragraphe ya 4 handitse ngo considérer qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contre un suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Donc vyanditse nuvuga ko oni irashigikiye yuko abenegihugu ubacinyiza ukabahotora ukabatwaza umukazo barafise uburenganzira bwo kurwanya ubwo butegetsi. Nico gitu twebwe twagwaniye ayo mahoro ya demokarasi tugashika kuri iki cyiza icambere kirazira yuko utwara mu kabandi batwara umenye ko wewe utegereza kwerekana ihinduka ryawe wagize kuko narabonye ko abagumyabanga bagize bya bindi ngo vaho ndahaje ngo duhe natwe tujye nukuvuga ugasaka abagumyabanga bo bumva bati natwe reka turye turaramukiwe ndakwiye kugira ububiribwa igihugu rakizanira ntukirya igihugu n'abene igihugu ibi rero nibyo dukwiye kuza turamenya kugira tumenye ibiterwa mu gihugu mu gihugu n'akarenganyo gushingiza abene igihugu none we ko wafashe umuheto ugiye kurwanya intwaro z'agahotora n'agakinyizo none nawe ubakinyiza bagaca bakurwanya babageze nabi ibyo muravyumvira banza wibure wo wadogoze uti igihugu ndiko ndakijana hehe abene igihugu bashaka ahandi wowe ukaja ugakora nk'uko abandi bakora umenye ko nawe uriko wimbira icobo nawe uzorova gutera muriko mukora iki kugira ngo abene igihugu bumve ko baroraniwe mu gihugu c'amavukiro muriko mukora iki ndabwire ingwano nziza no kubuza ingwano. La bonne guerre c'est prévenir la guerre, c'est éviter la guerre, c'est ça la bonne guerre. Comment alors yoni ngwano turimwe fatabara urugamba rwo kubuza kwirwanira nawe urugamba kandi nawe muhanganye mubona ni ibikorwa wewe nyene ukora jewe nena kakanya nakanya akaba karimo gushinga intare cyane politike tena yigishijwe n'intwaro z'agahotora n'agakinyizo neza ikigwa turakironka cyiza cyane jewe nagiye kwiga neza politike mu 1989 bahejeje kugandagura bene igihugu intega n'ibanga baratwigishije neza amacakuri ngene yagenze jewe numvise urudome ina u twari tuzi ko bishiza habona umutu girutoka muri yo kandi kunyuma y'amakoroke no hace haza ibya demokrasi je no kuvuga abarundi twese twari tubone ko tubohotse za ntwaro z'agakinyizo zigiye hagira hazi intwaro z'abenegihugu demokrasi mbwira amatora araheze baciye bica guhera ku mukuru yatowe baca bashinga amateka mu baguverineri mbwira niyihe espoir n'ubuzima mbwira wewe ikibabaje bahejeje kwica indongozi z'igihugu utapfuye arayegeye mu gihugu cyaturamo amacakubiri nk'ayo abantu baturwaye bakica abantu ntibabasubiriza tukaba mu gihugu kitagira umukuru w'igihugu kitagira umushinga amateka kitagira buramatari kitagira musitani ndababwira igihugu kibuza uburongozi bw'igihugu n'umunota umwe mu bisanzwe umwe ituka bitebagana cyumvira rero kwica rero hoho urabishe ukiruta no guhiga n'abatoye nene ntabwo babereka
turojike abantu tuvuga ukuri kuko ntibuzokira ukuri kw'igihugu cy'Uburundi tunagushize tugusasa uno munsi severe iri kuri atwerekeye akamara kubona umuntu azi neza aho bahanze abantu nk'ibihumbi 2 mu kinogo rusange bakinumira bahazi uhazi ukamwinga gushikaho severe diretwanye gushika yitorera kandi uhaza hafi muri icyo gihugu uwayikoze ahazi ari kuvuga ati basi tubishyira hawe mugabo barazi ivyerekana yuko babigira bazi icyo bariko baragira umwami hari wa gatanu ntiyagaraga muvuze yuko abamwishe baciye bapfa ku buryo tubura n'aho yahambwe gushika uno munsi kandi yishwe n'abarundi muri igihugu nk'iki niyo mpamvu mu Burundi buteye imbere mu gico n'icyo rero abazungu bavuga ngo Uburundi bwari bumeze neza CDF bitazi Uburundi bwari bumeze neza ubu niho bumeze nabi iyumvire kunyegeza umwami bakamwica none munsi ntagire umuntu aramenya naki ibaze kwica abantu 1000 bakabahambaho hariho n'abagije ntimugenze ukuri hari wanyu hari ibyo bintu ntibigira mu bivuga hari cyangwa bakora cyangwa no cyo mwijenda kuko abarongozi benshi babahanya nibakire n'abati hasi n'abajije umwe rero muri abo bakurambere y'indongozi yanyishyuriye ngo ndakubwire ngo cyarazaye kazirirwa no gucira amate hasi nk'uko batubabwira none niba bane bakwita se ubutegetsi muganga ashobora kuba ahutu n'abatutsi baricanye ntabyo nemera ubutegetsi bubi bwarishe abarundi kuko iyo baba barahutu n'abatutsi ariko bareka ubutegetsi buca babanguranya kuko umuntu atari wundi mutamuramenya ikinyamanosya mwamwe muri mission régalienne de l'État hariho ibintu bibiri bikomeye obligation de protéger obligation de poursuivre et de juger nukuvuga yuko inkozi y'ikiri ikoze ikibi ubwa mbere no gukinga ikibi ntigikogwe muge ikibi gikozwe uwo muntu ategereza kuronderwa afatwe ahanwe none aho hantu hashobora gupfa ibihumbi birenga 50 ntihagire n'umuntu leta nticire n'amate hasi rero murumva igihugu gire cyari kimeze nukuvuga abantu bari baratontuye bari bagize rero umwizere yuko demokrasi yinjiye baciye babagandagura bose abantu kazoza karaheze umuntu yatakibona kazoza agira gute nagenda abwire temwanyaje je ndimwe mu bagwanye ubwa mbere jewe ndimwe kuko je natanguje umuheto umaze kubona uwo munsi ku mutumbi wacu ku gacimbiri bishe abantu 8 twaja kwirondo turaba ko basoda baza kugira twihungire mugabo maze kwica uwo munsi bari baheruka kwica n'abandi gushikaho abene gihugu twese tubona ko atabundi bukiriro no gupfa hanyuma baca bafata jewe rero incabwenge ngo mbe wewe none araba nakayapfuye none wala twese ndahonye cyandabwira ni muri Vietnam ni gihugu cya Vietnam cyaragwanya na leta zunze ubumwe za Amerika kiracomora niko nababwiye bagwanye gute ntibakoresheje imiheto ntibaratega imitego nk'umusoda akagwa umutego akazabona ari hari agaca agwa ku gisuti hanyuma agaca mwaka inkoho none natwe none abakera ntibagwanye n'abadage ntibakoresha imiheto tugwane rero nta wundi buryo buhari nta gisigaye tugwane vaut mieux mourir en combattant gupfa ho byari byaraheze ntaho twasaganiriza nimwiyumvire nka jewe twebwe iwacu ari hagati mu gihugu kugira ushikire urumwe rw'Uburundi we waciye amajana nta kintu uravuga uti nugupfa napfuye c'est fini urazi rero umwe abene gihugu bamaze kubona ko bapfuye baca bacika intare baga baca bacika intare ico gihe je nari muri kaminuza ndi muri première licence hariho umunyeshuri umwe nibuka yarategereye imodoka agiye ku ishuri bacabaza kudutera azasanga tuzadufise inkoho zibirisha duca twiruka kuja gutangira babasoda ngo ntibaze kutwicira bene gihugu
hanyuma baca bagarukira mu nzira ntibashika ku mutumbi wacu candagaruka bamwe bari bategera imodoka urumva baciye baja kwinyegeza baca baragaruka bahaguruka ati nimugaruke ubu impore yaje aca arambona ko ndi muri ba bantu urazi batwita basaya ngo urashobora guheba ishuri nka kaminuza ukaja muri ibi bintu vy'abapeyiza wambara urukoti rurerure muri nawe wibaza ko mushobora gutsinda ngo jya kwishuri yaguta amashuri umunyeshuri muri kaminuza ndamuraba ntewe ntigenda mwige muzombwira muzombarira turibandaniriza muga yantwenze ngo nataye kaminuza mugiye ku rugamba yo mu 1995 usha barabanyukuru ucitse kwica ubu wese aruhuke mu kibira nsadamubaza nehe ninawe uraje urabona mboniki uraje wari wantwenze uraje ndibuka hajya baheze bijya bwicanye bose baje kundondera ngo ndabereke ingene tuja mu kibira urumva ngo tujane mu kibira nte mwebwe n'ingene mwantwenze ubu muraje ko babishe rero ko babishe murabibonye ko hageze subirayo ndabaye nk'abanyabuyenzi abanyakamenge bahugiye mu buyenzi umunsi tukokoteye munaweza kuchokota basoda na silaha moja ibi nivyo nabwira ko mukwiye kuza muribuka ibyo iyo muvyibutse nivyo bituma mubona intambwe mugeze mu Kamenge barabarashe gushikaho baneyantisa Kamenge yose kugira ushika mu buyenzi wamanuka hariya mu Buterere ukadugira hariya kuri Tanganyika gushika mu buyenzi niho hari amahoro babatama mu buyenzi musitukokoteye ngo munaweza kuchokoza basoda na silaha moja igimwe niyo yavuyemo ikintu igimwe hajya rero mugabo ndabwire kugira mwe muri ico gitangaza ca mbere aho abantu bahuye atawutumiye ubundi oya nimumbwire mwese abagwanye ninde abatumiye ntimwizanye abantu bagahura neza ata numwe yavuze je ndabwire nabwiye ko natanguye je ku munota wa mbere ntuza abafrodebo bahungiye muri club de vacances hajya banyangoma bari muri club de vacances bavuga ngo abapeple bavuga ngo ni force de défense locale ngo abapeple jewe hariho umugabo umwe niwe yabankwegeyemo cyaba Frodebo twari tuziranye ko tese nigeze bo munywanyi wa Frodebo jamais jewe kabisa tembaye munywanyi w'umugambwe ndi munywanyi wa CNDD-FDD jewe rero urumva twari tuzinanye n'abakuru bo muri Frodebo muga kubera ari umukombata umupeple abita abapeple aranjana kuri club oyaye baza kunyumviriza bimeze gute urumva bari abantu bitunya nyene batsinzwe abafaransa nibo babakingira hajya muri club hari bacava mu rumva rero tujya turondere ngo abantu baza kubagirira formation militaire neza acanzanira Bosco ujya ndayikengurukiye nambawa babana hajya muri club batorotse muri iskam arabazanira ngo aba rero urabona n'aba officier bari uri kiri muri iskam yaca yitwa mu officier akomeye ngo aba rero ngo tuzoca turarungika ngo baze kubigisha ngo tactique kandi baraje mbabona Bosco ndayikengurukirya bari muri club turi ku rugamba baca baraza kamere baratugira iyo formation tactique birakunda mukaje ikintu cya mbere mbona kigitangaza ico gihe kabisa muka nivyo erega abaintellectuel bari base kugwana bari base kabisa baba barimu baba wa universitaire wapi kabisa ariko ikintu cyari kiryoshe kumubogora haji Muhanga barashaka guterwa ba Maurice bakatubwira nta matelefone yari ahari mugatwara bimenya tugaca twiruka kuja kubatabara nabo dutewe natwe iyumvira ko kuva Muhanga ugiye gutabara umuntu ariko kwanira mu gihe tanguze
n'amaguru bakaza bariruka kandi bagasanga tutabanesha. Iki kintu cyo guhura abantu utatumiye wundi, urumva abanyeshuri bagumye bigira ku mashure, abarimu kuja kwigishiriza, twe turi ku rugamba ntituronka abakiriya, turonka abapeyiza gusa. Hanyuma bahera ku murongo ku mashuri segondere barica, bashize kuri kaminuza hari hakenewe intwazangabo zize, bacaragenda muri kaminuza Myora ucitse ku icumu mu kibira, none ninde abarokrise ntibarokriswe n'igisoda tumvikane. None ntivyari vyabuze, tuza tubona abarimu ico gihe twaronkeye rimwe kuri turu imwe sesi imwe 1,200 urazi cyari cyo kuronka aba office 1,200 muri session imwe ya seye. Umu office agatangura ari kandi atari na candidate sous office troupe ukaba mu poroteye uri umuntu wize kaminuza office risase ugatangura uri porotere gusa wikorera urindira ngo nibarasa umuntu nzoca ntorijya nko twira vitale nta gihugu nakimwe cyari kidushikikiye, nta na kimwe nguyo umuhari wagwanye ata gihugu na kimwe kiwushikiye. Hariho abantu bakonfonda ibintu ngo gufata igihugu, ariko hari n'amaterume je nteme ngo gufata igihugu. Wewe wofata igihugu uryamamwe unywamwe amazi urya ivyo kurya vyacu ugifata ukijana, uragitekera ugashira mu mufuko ugifata ukijana. Izo terume ngo gufata igihugu gifata gute? Cece nahora ndacigisha ndabwira mwe mufata igihugu mukijana ko ari cyo muriko muri amazi yacu nico muryamamwe muriko muri ingia zacu mukijana amaja. Ahubwo tugira duhindura ibintu mu gihugu, twe niko twavuga nti duhindure haza ubutegetsi nyabwo n'igihugu ugifata ukijana. Hariho ubutegetsi bw'igihugu hakaba n'indongozi, ilifo ko abantu bamenya icyo aricyo alide. Umuride abazi yuko ihanga ameze nk'umwungere, abene gihugu batariye ukarara uryamye ntuburi ndongozi, abene gihugu ukabona bariko baraturatura nawe ugaca uryamye ntuburi ndongozi, kuko indongozi n'umwungere. Umwungere aremera no kwigura abene gihugu kugira ngo rero ubi indongozi y'ukuri nta bigufu. Eka kwe hari ibikoko bibiri kandi ndabikunda cyane, intare n'inkona. Intare n'inkona abarundi kabisa ivyo bintu bashaka kubavyo. None intare si umwami w'ishamba, intare nuko ifise igihagararo kinini, nico gikoko kinini mu bikoko vy'ishamba, nico gikoko gifise ibigufu vyinshi mw'ishamba. Nimubaze none hari amapese wasanga office nk'isection murazi ko yagwana na regima ikayinesha. Je ndibuka ko twagwanye nibatayo zitatu haji mu Kayanza hajya hafi y'iburaniro muri Butagazo, twarabanesheje bariruka neza turi abantu tutarenga indwi. Aho zari ngufuzi wacu pe bafise amakatyusha kamugabo kuba bijya tubavyita amafarasi bikaza bihurira ba. Ndibuka mu Gatonga hajya muri Giharo, mu Gatonga niho yarabiduteye yamaze gutera nk'ibishika amajana ngahe, acavuga ngo je ndahejeje ngo guharura no kurima ngo genda ukangaze, azi yuko vyatumaze vyose naho nta numwe yakomeretse kwe. Je nagwaniye heshi baga hari nategera Imana n'ivyo ari kwirantegura. Uburundi nawe utembere kabisa. Hari hantu tutagwaniye mu Kirundo, aho nese ntagwaniye, niyo ntara yonyene ntagwaniye mu Kirundo. Na Imana icintembereza ndumushikiranganje w'intwaro hagati yasha nawe ncadayimenya yose. Ico gihe cyawiyumvira wowe wifitiye udukongo ubusa, nta gihugu kigushigikiye ukagwana. Imana niyo yadufashije kujya kwa Dawudi. Imana ari kurategura Uburundi, ari kurakiza Uburundi, ntagira umuntu azobagura ivy'abahutu n'abatutsi. Uburundi bwaragowe, soma muri Bibiliya. Imana ikavuga iti numvise amaborogo y'abana banje bagowe,
ntegerezwa kubakiza none nca hehe Imana iravuga iti ntegerezwa kurondera aho nzoca kugira nkize aba barundi nyaho muri CNDD-FDD ntimuze murondere ngo hari iby'ubwoko birimo ariko mwebwe muravye nko muri 2015 twakijijwe n'iki tuvugisha ukuri yaza muri bavuga ka 2015 mumbwira ingufu twarakoresheje aho oni yatubaranyeko Union Africaine ikatwirukako ibihugu biratwiruka ko byose leta zunze ubumwe za Amerika ya Union Européenne bose si yose iratwirukako mugabo ntitwabuze duhagaze izo ni ngufu zacu ne muravye aho CNDD-FDD yavuye ukaraba ivyo twaciyemwo ukaraba ingene batwirukako ngo turafata ibihano Imana ikirungika ubutumwa burungikana umukozi w'Imana kadogobwa ntimugire ubwoba nihondi Imana iravuga ntimugire ubwoba nihondi duca turima twimbura ariko mwebwe muravye nk'ire conciliation ingene abahutu n'abatutsi ubu ataco bigisiguye izo ni nguvu z'umwana w'umuntu nari ntahanditse ngo nzobakuramo agatima atari ndabashira mu mutima mushasha ntawe vyanditse muraza ko ari nguvu z'umwana w'umuntu tubimenye neza Imana yaramaze kugurura kandi izokugara ibi muza murumva Imana nababwiye soma mu gitabo cy'abacamanza ikigabane ca gatatu niho handitse ngo Imana yagumijeho muri babasi babene Israeli ibagumizaho ntiyabamara ngo kugira ngo bababere ibigeragezo abaribo izorabirako hanyuma rega abanyisirayeli ntibatevye ngo baciye barongora abakobwa babo babashingira nabo abahungu babo bararongorana abanyisirayeli bacaja gusenga Imana z'abantu Imana icira bahushura ndabagabisha kugira mu bimenye aho umunsi umwe abishinga bagira iturire bibitunga ry'igihugu barenganya abantu umunsi umwe zobakwita ikofi nako heza hari itunga riruta kuva muri ijya poli ndamuribuka sinzi ko munyibuka jewe abo twari kumwe muhuta mu 97 je izimwe nizera utumba kwashi haji Imana yagumijeho ababigisha ubwobe gito erekana ni wowe ukenye utari gukena urazi buryo ugize gutya ukagira gutya hajya rushaturo nk'imiliyoni amajana 5 ngo kandi nani ukanda nubica nikanda ngo nari kwaravuye mu mfuko y'abene gihugu atarayo umuntu wivye Nehemiya bavuye mu buja bwa Babiloni Nehemiya agiye kubaka igihugu aca sanga biko warije abanyamahanga hari abantu batwa Senibarati batobiya ngo abarabu barababara no kubona umuntu agira yubake Yerusalemu barabandanya bakora ibikorwa rusangi abati tuzobaburagiza nawe izogenda gute gushika Nehemiya avuga ati twubake mugabo umwe wese ahagatiye inkota yiwe kuko abasi barakaka yabivuze ati wikaza gahengwe Nehemiya arigaza yigisha ati nta ngorane Imana niyo yanzanye bizogenda neza yavuze ati mwubake mugavye umwe wese ahagatiye inkota yiwe reka twebwe iyi generation nicyo twandabwira nti iyi ni generation mushaka twemere kubaka igihugu nta kwashi tugwara twubake igihugu twiyahure tuciyahurireko tucubake hamwe azovuga bati harabaye generation muri iki gihugu cy'u Burundi haize nk'imyaka 5 iri yayi ine generation babona mu mareresi gusa hano twatubwitse neza none si ibyo gupfa twarize tugwana ibyo gupfa tunanigwe tenda basavye vra ntagiye mu kumyanga asubira gufata ariko agiturire ariko ararenganya ariko ariba intwari nico gituma intwari keshi bavuga intwari yamaze gushengera kuko ntabagicumura abandi n'abahizi kuko bari baracari ku rugamba twaragwanye muge twagwanira igihugu kugira tugitondeshe neza none turagitondesha neza mbwira igihugu cyaratozereza ku buryo abene igihugu atanu ngatunuye
abene kuko tuvuga tuti umurundi wese atunganirwe mu vyiwe no mu biwe amererwe neza. Uno munsi murabwiye ko umwene gihugu yamaze gutunganirwa ngo twicare tubwire umutima tuti mutima we icara turye duhaje tunezerwe kuko twarashitse twashaka kwivuga mu bihumbi nico tubavuga nti twihute mu 2040 kize kibera igihugu giteye imbere duce tuvuga tuti bane akira namwe ni munyonge kabisa muguno munsi aba bana bo bibaha bagaca batwara igihugu iyo bashaka hari nawe none muri ko murabereka nababwiye ko nanezerewe cyane ku munsi mukuru imbonera kure day niwo munsi wanezereje cyane kuko wampaye ikigwa ncandasoma icarico CNDD-FDD nza mbona CNDD-FDD ifise hariya muri horizon yeye heza ijya ni espoir ikomeye cyane imbonera kure ni ikomera mashi mugabo rero duce dukurikira rero ku giswi c'inkora kiri inyuma yazambonera kure ya yo naciye numva nico nari nkenye naciye mbona ndagifise kubera iki nagiye mbona ibiswi vy'inkona adroite ari nyema haba haba gutambuka turavuga nti dosere DFDD ado l'avenir kabisa turafise kazoza kuko harateguye nimwiyumvira rero uzovyagwa n'igiswi c'inkona nawe azobameze gute wewe rumva azovuka ari gishirira ataranamenya no kwicara azoba ari gishirira ni ukuvuga umugabo rero mwiza nuwutegura inyuma yiwe hajya ntakuyicigwa cambona yuko CNDD-FDD ifise kazoza keza cyane CNDD-FDD gitandabura ko ari ikintu c'Imana hariho umuntu abanyamahanga nibo bakunda kumbaza ngo none ngo CNDD-FDD ikomereye hehe hariho umunyaburaya twaricaranye no mu Swiss ati je ngo mubwire ibanga rya CNDD-FDD ati bishoboka gute ko mushobora kumobiliza abajene nkabajya bagatonda ku murongo bakaba discipline bagakurikira neza ngo bigenda gute cyane mubwira ntereka maze mubwire ibanga rya mbere rya CNDD-FDD usotse kwa heri kugira winjire nirembo rifunganye burya ntikomereye ibanga ryayo rero ihagaze ngaho si umugambwe w'umufondafondano ni umugambwe w'abenegihugu si umugambwe w'abakuru ni umugambwe w'abenegihugu n'ikimenyamenya abakuru bamaze kuwuhemukira bangana iki warigeze usambuka iyo mama mwari muzi iryo banga nta n'umwe yopinga ngo shaka mukigumira kuko ntacyo duhomba ugiye ntacyo duhomba kuko si umugambwe w'abakuru ni umugambwe w'abenegihugu ugiye genda abandi baca binjira ibanga ryawo rero ndababwira ngiryo none yo sokre ninda yizi ko abatwaye CNDD-FDD iryo banga ntajyo bazi aho boyimenera ntaho barabona gushiko none ninda bitsi iryo banga ngo akari mu nda y'ingoma kamenywa none yakanywe nande hasi ndabwira CNDD-FDD n'iryo banga ryawo je nituracinda mu barira nti ibanga ryayo si umugambwe w'umufondafondano umugambwe w'abakuru ni umugambwe w'abenegihugu abenegihugu c'est une masse naho womera gute ntuyimara